ubwa mbere umukuru w'igihugu n'abadatabaranye akure berbe mu biro vyiwe ayisubiza aho yahora yigenge kugira ngo n'utudovize duke tuhari dushobore gutangwa hakurikijwe amategeko ntibize biratwarwa n'abifise gusa kuko nivyo bihari nivyo tubona. Ico ni cyambere. Kigira kabiri nuko amafaranga yose hari amadovize yotunganywa ku buryo bugaragara tukamenya bayaronse bakaba publiye abantu baronka amadovize niba publiye bamenyekane kubera iki babanyegeza. Murabona Sopebu iri kuratanga igitoro iravuga iti station naka yaronse igitoro abantu bagende banyu stabwira amafaranga dufate abagiye kuzana igitoro hanze baronse n'abayaronse abari uyego tubikurikira habuziki erega ni question de la transparence et de redevabilité niba bipubliye kuko biri muri bya bitwita gukora ku mugaragaro batabipubliye ngo bavyerekane bica biboneka ko hari ibintu banyegeje bariko barondera gusahura. Ikigira gatatu tubona gikwiye gukora nuko abantu baje mu mamisyo hanze no kuvuga zijya ngendo zigirwa hanze nuko bozigabanya hakageba ingendo bateza kutubwira ibintu twarose mu nyungu twumvikanye nuko abatwari kugira bashaka kwa aeroport n'abandi bose bodufasha bakaza baratubwira ingendo bagiyemo kuko n'uburenganzira bwacu n'udabivuze kugira ngo izo ngendo tumenye ko ari ingendo by'ukuri zigira akamaro igihugu ntibibere ibintu byo kwizungurukira gusa. Erega n'abanene bagiye mu babari abanyamigambwe bari hiye dufise abanyamigambwe bagomba guhagarara ibi bintu bakavuga bakotsa igitutu n'amashiga bakotsa igitutu leta bakotsa igitutu inzego z'igihugu kugira ngo ibi bintu bitore umuti uroroshe cyane mugabe ikintu kibubuza ni inyungu zaho wik'abantu. Ikindi tubona gikwiye gukora nuko leta yokora ibishoboka byose iyi soko y'amadovize yo mu kinywabi yovaho kandi ugira ngo iveho biroroshe leta yonyene abari muri yo babiri muri byo nibabivemo bare kudandaza burya bovamo ndababwije ukuri isima niyo subira kubura naho yobura yofuma izima mugaye kaboneka ibitoro nuko nyene haba hari bike mugabo hakaba transparence kuko ikintu kigora nuguca bakorera mu muco none ninde yoza kuvugisha umugeneral ariko aragira byogenda gute burya bwiza ko byoshoboka eka bica bigora kweli. Ikindi naco mbona gikwiye nuko leta yokora uburyo n'ubuhinga amafaranga aya twaza kuronka nuko hoboneka ikintu twita un système rigoureux de rapatriement kurapatria amafaranga. Murabizi neza ko ibintu byose dushora nk'inzahabu amafaranga atagaruka. Hari kindi gikomeye nuko muri leta bokora ibishoboka byose bagasaba ideni y'amamiliyoni amajana 5 y'amadolari 500 millions de dollars igihugu byandika ibicana kiretse abagihagarariye badafise capacité n'inguvu zo kugira icyo bita negotiation. Nibarondere abantu n'ibihugu bashobore kutugurana ayo mafaranga kugira ngo dushobore kwikenura ku bintu bimwe. Ico kintu jewe nibaza yuko na cone cofasha. Ibyo nivyokorwa ubunyene ubudari media ubu byo bikozwe ndemera neza nukuva baye transparent nuborondera iryo deni y'imiliyoni 500
hanyuma bagaca bashiraho uburyo bukwiye bwo amafaranga atunganywa neza. Jewe ndemeza neza ko cyosubira gukena ubu uya kuko acaba un système de rotation, hanyuma uwo mwanya nawo tuzo turarondera amadovize yacu. Mugabe ivyo bivana nuko habanje kubaho ivyo bintu bita transparent na redevabilité, twese tukaba turi mu bwo bwato. Ivyo bitabaye bica bigora. A moyen terme nukuvuga muri kazoza tarakakure ngo kana taraka hafi, nuko igihugu cogerageza ku investisa gushira inguvu mu bintu bituzanira amafaranga y'agaciro. Aho tugomba kuvuga dufate nk'ibijanye n'ikawa, ibijanye nebo by'amavuka, kuko amavuka asigaye akomeye cyane, icyayi, ipampa, ubutare n'ibindi. Ibi rero byofasha cyane, mbere nari nibagiye n'abazana imitahe mu gihugu, aba diaspora, abantu baba mu makungu, ibijanye na tourisme, ibidukikije. Mugabe ivyo byose kugira ngo bishoboke hagomba kubaho ico nitwa le climat favorable des affaires, ku buryo umuntu aje gukora ibintu vyiwe ataca yirukwako, atagira ingorane. Ivyo rero byoshobora gufasha cyane. Ikindi gikomeye tubona gikwiye nuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo habeho bya bindi bagire kimwe bita acceleration yo kwinjira, no kuvuga bakoresha ingufu n'umwanya muto wo kwinjira muri ITIE. ITIE ni Initiative des Industries Extractives, no kuvuga ni ikigo cy'ibihugu gifasha ibihugu kugira ngo bashobore gutunganya neza ibintu bijanye n'ubutare. Ico cofasha na cone biramutse ivyo bintu bigizwe. Hanyuma kandi bashire mu ngiro bya bikoresho byo bitare zuti bya CRGL byerekana ukungene ubutare buri mu gihugu bushobora gutunganya. Uburundi bwararatifye, Uburundi bwarabishize ko igikumu, mugabe ingorane hari ni imwe. Leta n'uno munsi ntarakimira mu ngiro, kuko harimo bita traçabilité minière. Mugabe ivyo byose no mundavise intambamye niziye nuko babirimo abantu bakomeye, hanyuma kandi usanga basuma ari bagomba gusoma imbere y'abandi bagaca bagira ingufu, hanyuma ibintu by'igihugu bigaca bigura kibahagarariye. Iyo niyo ngorane nyamukuru ikunda kuba. Hanyuma nuko leta yo kwakserera yo kora mu maguru mashasha ibiganiro hagati y'abafasha Burundi nayo. None nk'ubugendo babaza kubera iki FMI yarakwemereye amafaranga uno munsi, hamaze kuba deblocage rimwe amakuru dufise, ayandi yose n'uno munsi byaranse yuko ayo mafaranga aba debloqué. Mugabe ivyo murabizi neza ivyo bafatira ko bajya abantu Banki Mondiale na FMI bafatira kuki n'abandi ba partenaire ikintu biti intwari bereye la gouvernance et la transparence. Uno munsi rero twe amakuru dufise nuko ajya amasezerano bagira nimwe se mwabonye ashobora guhagarara umwanya wari wose. Kubera iki? Kubera hari ibyo leta yoba itigeze ikora barayisabye. Twebwe turakeneye umuco, kuko nundi abisubiyemo, turakeneye umuco wukungene ijya convention FMI na leta bagiraniye igito bitari koraja mu ngiro. Hari ingorane nyabaki, hari kibazo nyabaki, turabikeneye kuko mu bintu bituma amafaranga ataboneka nico kirimwo. Hari abantu bavuga ngo yangu igihugu nizotezwe imbere n'abazungu ngo rigizotezwe, nivyo ndavyemera nanje mugabo nagenda. Nukuvuga rero nta muntu numwe ashobora kuvuga ngo ashobora gufashwa n'ibibaho, ahubwo wowe ufashwa ni wowe ugomba kwiga ivyo bagufasha ingene ubikoresha. Kone kubigenda rero ibi bintu birakomeye navyo kandi birakeneye umuti ukwiye. Ikindi nagomba kuvuga
ni kubijanye n'imigambi ya kazoza a long terme, kuko ivyo byose biri mu bintu bifasha kwejo dushobora kuvuga kugira ico no kwita esperance canke espoir, ivyizigiro n'ivyizero. Ubwa mbere nuko murazi ko hariho ibintu vy'ama contrat minier biri envie. Nk'ubu hakwiye guca haba acceleration y'ibintu bijanye no kusinya no kurokrita mu buryo transparent firme canke societe yo ku exploiter nickel n'ubundi butari. Mugabe ivyo tutaragira ingufu na administration ikomeye ntibizokunda n'abantu batarabasuma bien sûr. Hamwe n'ico nuko agomba kuca haba kandi no gushiraho ya societe bita raffinerie yo ca ihingurira ubutari ngaha nyene, hamwe rero n'ivyo gushiraho amabarabara y'indaranye. Kuko byose ni ibintu bijana mbebe n'umuyaga nkuba electricity, ivyo bitabaye nibiheza ngo bishoboke. Mugabe ivyo kugira ngo bikunde nuko biba habanje kugira kwigwa neza, ko bitizwe neza bica bigora. Ikindi naco mbona gikwiye nuko ibintu tuba turiko turavuga leta ikigira ikintu bita plan d'action opérationnelle kugira ngo bije mu ngiro. Kuko mutuma tuvuga ibintu muri leta baravuga ibintu hagira ibitabo, mugabo bikaba ibitabo biherera mu ntuze gusa biherera mu bubati. Ivyo rero bishobora kudufasha na gatoya aho byari kubijanye n'ubutare, kugira ngo ubutare bushobore kuboneka. Kubijanye na inflation ni ukuvuga iduga ry'ibiciro rirengeje. Tubona yuko ubwa mbere nuko muri leta bogerageza uburyo bwose bushoboka bakagwanya ibintu by'amakomisiyo biragisibije les commissions, kandi amakomisiyo usangwa atwagwa n'abari muri leta bonyene indani n'abandi barabikorana. Ivyo ifo ko bakora uburyo bwose bikavaho, kuko bica biza kuduza bitavuye bica kuduza le prix sur le marché. Ikigira kabiri kugiye gukorwa nari nakivuze mugabo ngo ndagisubiremo, nuko leta yorondera ideni mu maguru mashasha kugira ngo iryo deni rize gufasha. Navuze rica riza gutora umuti w'amadovize kandi rica riza no gutora umuti wo gustabiliza ibiciro, gukuraho inflation. Ikindi tubona gikwiye uno munsi nuko leta umpere ku mukuru w'igihugu, ko nari mwe ndamaze kubona ko turabihuriza ku ico kintu nawe nuko bose biba kudandaza. Tukibona abadandaza muri leta, tukibona abadandaza b'abasirikare, tukibona abadandaza b'abapolisi, menya yuko ikintu bitara environnement favorable des affaires idashoboka. Nishoboka abantu bari muri leta nibareke kudandaza bave mu rudandazo. None ndababaza, none umuntu nyarukoti aza kudandariza hamwe n'umugenerale n'umushikiranganje n'umuki bigenze gute? Ntibikunda, ibiza ngo bikunde. Ivyo rero biri mu bintu biteje ikibazo. Ikindi tubona gikwiye nuko ibintu bya monopole nko mu Gisoda nabo bari babigize neza, aho muri regio baca bahamagara nk'umuntu, abantu bose bari mu iyo regio bafise ibintu bakabitanga kandi bagira appel ouvert. Nivyo rero nibibe kuburyo ibintu byose abantu baronka ibintu babipubliye bamenyekane kugira twavuze ko abantu bahabwa amadovize bagomba gushika kwibarabara abantu bose bakabamenya kugira tubakurikirane turabiyo bija n'ibindi babigire gutyo. Batabikoze bino bintu twe twemeza neza tutihenze ko abategetsi ari bari muri ivyo hejuru, nibabashire ku mugaragaro babamenye. Reka ndababwira ikintu mutari munsi. Baye mari muze ko muri tribunal de commerce no munsi urazi manza ziriyo z'abantu bagenda binyegeje inyuma y'amasoko n'ibindi baza kuburana ngo baratoza amafaranga
mugabo ntibaboneke baciye ku bakuru bamwe bitwita les satellites mwari mubizi genda mubaze mwese mu kutimendo komerese murayizi mubaze imanza ziri uno munsi ingene zarizo nabo bantu ukabona umuntu kweri mugabo bavuga urumva izo manza zizajyana iyo babakuye mu bibanza barimo ashavuga ati rero batagira ingufu jaca ni yahe agaca atwara byose rero dusaba yuko byose byoshwa ku mugaragaro mumbabarire ni byinshi mugabo jewe mbona ko byari bikenewe cyane ikindi naco nuko leta yosubizaho ya ngingo yo gukuraho amatukutuku amakinga n'amamoto bayikureho kuko neganda babwire ko bijya bintu biba mu Burundi honyene gusa ku isi genda umuntu agenda isi nta namwe ku isi ndabona afatwa ingingo nka ziya zitiyumviriwe ndabisubiyemo ijya ngingo nigeze yumvirwa na gatoya nibakora ibishoboka byose ijya ngingo isubigwemo kuko bizoza gufasha ibijanye nuko abantu biyunguruza ikindi naco nagomba mvuge nuko leta yofata ingingo y'ukura kwa matagisi ku bintu biza mu gihugu mugabo kandi haca haba nico kimwe no kubi vy'amamoto hagomba guca haba ingingo ruhasha ku muntu arenza amategeko kwa hanwa nibiri rero vy'amagizonation ucu usanga bagize amagozi haca haba profiter par abantu babitwangwa n'abategetsi ivyo bintu canke abadandaza ni vyiza rero yuko haca hafatwa ingingo z'ukungene bica bikingwa ikindi naco tubona gikwiye nuko ku bintu bijanye no kuzana ibitoro no kubidandaza nuko boreka n'ubu turabisubiyemo babe publiye ivyo bintu bibe publiye kuko nibaza ko ari ikintu ciza cyane bibaye publiye abantu baronse isoko bamenyekane tumenye abari bo n'ingene babironse kubera ko babigira akanywa babo ibintu byo gukorera mu rufuri bituma ibintu bitagenda neza ikindi tubona gikwiye nuko leta yotora umuti mu maguru mashasha w'ikibazo c'ibitoro ikindi cyanyuma muri bijanye n'ibyo kuva mu maguru mashasha nuko leta yokora ibishoboka byose ikadisponibiliza ikitwita ifumbire kuko ifumbire ritahari nta n'ubwo zoshoboka ntibikunda kuko isi isa niyatitutse ikindi naco ibi ni vya akuru terme kujanye na inflation iduga ry'ibiciro amwaye terme ni kintu kimwe cyane twavuze igihe cyose mu gihugu cy'u Burundi hatazoba hari ikintu bita classe moyenne no kuvuga abaje abantu bari hagati na hagati hakaba hari akagwi k'abantu batunze cyane n'abakene bagose hazokwama hari injyane n'ibibazo mu gihugu arico gituma dusaba leta kandi jewe nico militi byose nkora nabo turi kumwe nuko twipfuza yuko hava ubusumbasumbane mu bantu iki twita les inégalités sociales iyo mu gihugu hari ikintu bita les inégalités sociales akagwi k'abantu bakeya batunga cyane n'abantu benshi bakena gose nta mutekano nta mahoro nta butungane bwa mu ico gihugu nibishoboka abantu bariko barahendana rero mu ncamake twifuza ko leta ikora ibishoboka byose kugira ngo ibi bintu bikunde a long terme ni ukuvuga muri kazoza kakure nuko leta yokora ibishoboka byose hakaba kimwe bita la satisfaction des besoins nukuvuga iki nukuvuga yuko twifuza ko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo abantu bashobore kuronka bafungura mu kirundi baca umugani ngo mu ndarara inzara akazinduka inzigo iyo umuntu ashonje cyangwa iyo bamwe bariko barafungura ega n'abari kumwe bari kumwe mu mugamba dufata bari kumwe mu mugamba batu bari kumwe cyangwa bari kumwe mu idini we babona ubayeho neza ubundi nabo bakabona bayeho nabi ega nabo bariyumvira baraza ubwenge wibaza ko abantu ibyo bintu bizobanezera ntibizobanezera na gatoya oya nico gituma bagomba kuronka ikintu bafungura ivyo rero nta wundi muntu abikora atari leta navuze byinshi sinzi ko nobiheza reka turabaha document kuko ni byinshi cyane twavuze
kugira ngo turabe ko twotanga ibintu byokorwa byinshi bishoboka kugira ngo hashobore kuba ibi bibazo turimo shobore kubivamo, kuko tutabeshanye turi muri crise n'ubundi abisubiyemo, crise tubona kwigoye. Hari abava bavuga bati mbega ko utakwereka mutavuze ibintu by'imishahara. Ndababwiza ukuri mu bintu by'ubutunzi, imishahara ntushobora kuyiduza yonyene utadugije umwimbu. Haca haba kimwe twita la depreciation monétaire généralisée. Hari abantu baba baduza imishahara, jewe sindi mwabo, kuko boyiduza ukubenda bakayiduza. Iyo inflation mubona uzocuza gusuma wikoreye umufuko w'amafaranga kandi ayo ushobora kuronka. Nico gituma ahubwo twese twoharanira ko twoduza ubutunzi d'abord hano kubukingira. Ivyo bintu bibanza biboneke, byo hita bikadufasha cyane gusumba. Nico gituma rero niyumvira neza yuko ntorinda kuvuga ibintu byinshi, mugabo nagira mvuga ivyokogwa, ivyo dusaba inama nshingamateka natwe bw'abanyagihugu. Ubwa mbere dusaba abashinga amateka n'abakimuza amateka ko buva mu gacerere barimo, yamba mu vy'ukuri bazi bemera ko batuwe n'abanyagihugu, bava mu gacerere barimo batanga ijambo twofatiraho bazoba bakoze. Erega hari kimwe ndababwira, mbega mwe muri uko witwa Fabiano bakijyaniye nari yari umushinga amateka wenyine, mbwa yaravuga wenyine kandi tukumva wenyine mu nama amashinga amateka amajana na mirongo akavuga wenyine. Namwe abashinga amateka umwe wese ndabanga igiti cyanyu umwe wese bidakunze ko urongoye n'amashinga amateka no bakorana bavuga, nibagerageze bonyene umwe wese witi ciwa avuge, aseruke, atanga ivyokorwa, nta kritike gusa, oya atanga ivyokorwa, hanyuma baje kubikora ntibabikora nuko tuko turabikora, byo heza bigafasha gusumba. Hari rero ngira nsabe twebwe abene igihugu, ubwa mbere nagira mbere kuri leta naho nayibwiye nibige gutubikwa vuba, nitubone bagendera mu modoka zibitangaza mugihe abanyagihugu bariko barahwera. Murabizi wa mugani uri muri Bibiliya bavuga ngo ugomba kuba umukuru w'abandi nabanza be muto. Ikindi kigira kabiri kandi bagereranya umuntu atwara abantu nk'umwungere n'intama arongoye. Umwungere rero kenshi ntaje inyuma, aje imbere intama zikamukurikira. Hanyuma kandi si ngombwa ko abantu bitwa ngo bari imbere y'abandi tubona bafise ibiyega ibitayiga, bafise ibintu birenze mu gihe abanyagihugu bagowe. Mwari muti ko baze kwerekana ubutunzi bwabo, barase kwerekana ubutunzi bwabo none ndagiye basubiremo. Baze kwerekana ubutunzi bwabo kubera batemera ko abanyagihugu tubabaza la redevabilité. Rero nibemere ubwa mbere bifate ruto, bambara impuzu zizimbutse pourquoi, bagendera imodoka zizimbutse pourquoi, ega birashoboka. Baye mu maza zimbutse birashoboka, kugira ngo twese tutugire rimwe kandi batubera akarorero. Jewe ndemera neza ko byose bizoshoboka. Ibyo nivyo bari imbere y'abandi. Kuri twebwe abanyagihugu rero kumwe ko ndavuga nuko bo kwigora. Abagabo benshi ruguru ku mabarabara nyenda ko ndaguca nibagikora birwa kwibarabara, benshi bibera kwibarabara mu bubari. Ubu mwakino gihugu ibintu bikomeye bihambaye ni bibiri, n'ububare n'amashengero, nivyo bintu bikomeye. Kandi ivyo bintu bibiri c'est un signe, c'est un indicateur de la pauvreté intellectuelle. Ahantu hose mutogere murabe ku isi hose, ahantu hose bashize imbere ububare n'amadini. Jewe mu Pentecote kwe kandi mwidini mugabo sinemera na gato, je sinemeranya n'umuntu atabwira abantu gukora ngo basenge kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa gatanu batariko barakora. Bibiliya iravuga neza yuko umuntu ari yatakoze abari gisuma kibandi. Rero tuvugana ukuri, abarundi nibaje ku kivi bakore. Ivyo ndabibabwiye nk'abarundi, twe turagenda ruguru
ukaza ugasanga abagore gusa baje abagabo bagiye nibaje ku kivi bakore ivyo bintu vy'ububare jewe ntwara no fata decision ko atakabare ko gusura kugurura saa 10 cyangwa saa 12 ni bugara ubwo bubare bwose abantu baje ku kivi kubera iki abantu bugurura ububare ku murango riva abantu bose babona ni bugara ububare mugabo urazi kene bacho batubwira je mwana ndabivugana nabo bavubira ngo rega ngo badasenze iminsi yose ngo bugari batubwira ngo turadusara nivyo batubwiye ngo boco basara ngo bagwara mu mutwe mu ruhande rumwe birumvikana mugabo niyo uri ku kazi nahone uburi kurakora uburi ko urashobora kutagwara rero abantu bitwa ko bari imbere y'abandi abakuru nibadufashe bafata ingingo zibereye kugira ngo abantu baje ku kivi ico ni cyambere dufata dusaba abanyagihugu ikigera kabiri tubasaba nuko abarundi batokwemera kumenyera ibintu nk'ibi ne faut pas vraiment habitué à une telle situation igihe situation nk'iyi uyu yimenyereye nukuri nababwije ukuri ntayuvamo ucuca kimwe twita muri coaching zone de confort murabona ingurube yibereye mu byondo ingurube yibereye cyangwa ifibereye mu mazi andehoro y'amazi cyangwa andehoro y'ivyondo ku ngurube yumva ko atamundi buzima bubaho nibi bintu rero by'ibibazo tubimenyereye ngo tubimenyeye nenda bahakara gasanzwe none kuva mu kuva muri 2020 atagituruka ihari none ko twabimenyereye ubura ko twabimenyereye no faut pas kumenyera ibintu nk'ivyo n'amakosa ahubwo ni turefreshise ingene byo kubivamo abatware bahari batari capable kurefreshisa twebwe tubafashe kuko nabivuze bajya ni bari hajya kubwabo bari hajya kubwacu bimwe bavuga ngo urumva ngo mwamavumbuka imbuto ngo urumva ngo mukuru ari hajya kirazira kuvuga hari ugeze kubimbarira yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu ico gihe yitwa Leonidas Habyarimana Imana mbwiye nkuru nziza ico gihe yari yagiye mu Bushinwa hanyuma atwara amafaranga menshi tuvuga tuti amafaranga yatwaye ntashoboka nibatubwiye iyo yakuye ngo nongo kirazira kuraba so ku munwa so wa wapi no bajya n'abakozi bacu turabahemba zo tuvyumvikane turabahemba batabizi bavyumva babimenye twebwe gusa kirazira ko tubabura isuri kandi ivyo kirazira mugabo tugomba kubabwira ukuri tukoresha kimwe bitara franchise kuko igihugu niki wacu twese kiguye mu manga tugwayo twese kandi turahomba abarundi rero nibige kurovandika uburenganzira bwabo amateka nabitegekanya nako ingene uburenganzira bugwanirwa buharanirwa birazwi biratomoye icanyuma nuko abarundi bo kwiga kubaho simvuze ko turondera byinshi mugabo bige kubaho muri biki wewe ukorera 500 ugaje mu kabare ukarya umuriyoni nane wumva ivyo bintu bishoboka nitwego tubikwa vubi tubeho muri biki tudahora tugenda n'amaguru warose 5,000-10 wiyo genda n'amaguru bica bigenda bica bifasha jewe rero mu cyamake nukuri iyo ndiko ndaraba ino situation jewe irambabaza nk'ubu abapoliticiens bose n'abatwara iyo duze ruguru mugura bariko bariruka bo bibereye mu matora gusa none matora birukamwe c'est quoi mu bisanzwe umunyagihugu n'ubutwari cyo bafana samatora bafanisha mu mariye rero turasavye nukuri ibi bintu tuvuze abavyumviriza babifate nk'impanuro erega handi babiriha amafaranga mbe mwari mubizi izi ni consultants ziriho amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni mugabo twe tubihereza muri leta bakuri gusa mugabo aho kudushimira azumva nk'umwe cyangwa undi ariko twirukako niko bimeze mugabo ivyo nabivuze abari babantu mu gihugu nk'ico uca usanga ari babantu bimwe navuga urumva umuntu adandaza azi ko aronka amamiliyoni none ndabakarorera none mwiyumvire ukuye amadolari muri banki kanje muri berbe wayaguze kuri 3000 idolari rimwe rigeze kuri 3000 ugacho gurisha 8,000 urumva iyo nyungu kweli
urumva iyo nyungu bitatu bitanu yoza kudandaza yirirwa aranigana na ntuze bigenze gute ntidashobora ivyo rero bijya n'ivyo bibazo bihari mu gihugu twebwe rero twipfuza yuko ivyo bintu vyovaho abadagomba kubikura nuko babifisemo inyungu kandi leta yobishaka nono munsi jo divye uno munsi nyene nibaduhamagare tubivugane tubere ingene bigenda baduhamagare tuturi ngaha nibaduhamagare